Uzi Tukora biduta cyane. ndi umu introverti jewe vraiment ndivugiye ndi umu introverti rero byarangora genre kwapprocha umuntu ugasanga nkimu yaragutumye genda ubwira ubutumwa kanaka baza kunyiyumvira kwiki eske hoho am I like ntaza kuvuga ati wesha uri umusazi toka hari wa televiziyo Heritage n'ikiganiro Tuvyifatemwo gute ndabaramukije murakomeye mumeze neza twebwe ni sawa turongeye kugaruka kandi n'ikindi kiganiro uno munsi tuza kuvuga kuri sujet novuga tudakunze kumva ahantu henshi ariko novuga sujet iri important ku bajene bakijijwe uno munsi rero ndi kumwe na turi groupe yitwa 316 reka sabe unzaza kusaba umwe wese yipresente hama dushobore gutangura yego nitwa Hisman Manzmaya Bigirimana nkaba nkijijwe nkaba ndi umuvuga butumwa biciye mu ngabire nyinshi zitandukanye yego Florent Iradukunda nanje ndi umuvuga butumwa mu buryo butandukanye mbwa nkaba nkorana cyane no guharuka nitwa Ninaware Eliezer canke DJ Liaison nkaba ndi umu DJ murakoze cyane ku batanzi nitwa Benita Lioreli neza ndi umuvuga butumwa ndi umunyeshuri nkaba nkorana nga kuri televiziyo Heritage so twatanguye sujet yacu uno munsi iza kuba yerekeye kuba missionnaire spécifiquement baba jeune turazi yuko aba missionnaire ni ikintu twumva cyo mu mahanga si ikintu twumva ngaha mu Burundi kenshi rero turaza kuvuga eske ho ubwa mbere ko mu missionnaire ni iki bimeze gute canke hari hama challenge kubera turabona umengo abo hanze ni ibintu bitesa canke tukabona umengo ni ibintu by'abapapa ni ibintu by'abamama ni ibintu by'abapastori rero no munsi turaza kuvuga nka groupe y'aba jeune bahora baja kuvuga ubutumwa ahantu hatandukanye ku mashure ku ma église ego icambere ikibazo canje cambere ni eske ko mu missionnaire ni iki bisigura iki kwanza ubwa mbere boss sinabitanguriye tubarire boss nibaza yuko kuba missionnaire ari kuvuga ego ku muhamagaro utarinze kuraba ku ruhande ijambo ry'Imana riravuga muri Matayo 20 reka avuga ngo mugende mubwire amahanga yose ubutumwa bwiza nibaza yuko ari devoir y'umuntu wese yitwa karumukirisu yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe ko kumva yuko yo partage Yesu no ku bandi benshi yego je nibaza ko ari kubaho ufise mission canke kubaho wiyumvira cyane ku gikorwa Yesu yadusigiye gikorwa Yesu yaje gutanguza hama akagisigira ishengero cyo kumenyekanisha ubutumwa bwiza cyo gutuma benshi bamumenya and ico nico nibaza ko kuba umumissionnaire bisigura kuri jewe gutuma abandi bamenya urukundo rwa Kristo nico yabakoreye kari ibyo bavutse ni more like kugira mission ego no gusangiza abandi by'ubutumwa bwiza areje cangira ikibazo turabona yuko muri Matthieu Yesu ariko adusezera yatubwiye ati faites de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ kuba umudisciple no kuba missionnaire hariho différence nimbi hari ni yahe Elizon mwashobora kutubwira peut-être si hariho différence kuba umudisciple no kuba umumissionnaire kwanza d'abord kuba umudisciple nibatse ko ari umuntu akurikira Kristo akurikira donc ibyo Kristo agomba kumera nka Kristo ku munsi and sinibaza rero ko uwo muntu agiye kuba umumissionnaire aca ahagarika gukurikira Kristo donc ku munsi ahubwo
bimusaba ku munsi ko yiga kandi kuba nka Kristo, kumera nk'uko ashaka, gukora nk'ibyo ashaka. Donc nico gisoma nibaza ko ahubwo birafatanya, cause nizera yuko ari Kristo arungika abo bantu. And nkuko yari rya jambo ry'Imana rivuga ngo mbega ngo bazokumva gute ngo atawababwiye canke donc atarungitswe uwo muntu. Nkaca nibaza ko mu kurondera kumera nk'uko kwa Kristo ariho na Yesu Kristo akurungika kugenda kubwira abandi ivyerekeranye nawe n'ubwami bwewe. Urumva ntibiri separe, ni kuba umudisiple ni igikorwa ca misi yose. Donc mpemu yarakorera muri twebwe ku munsi kugira tubandanye duhinduka tumera nkawe. Hama kuba umumissionnaire naho ni gukora ico Yesu yagutumye. Wow. Bon. Bon, je ndaheje kwigira akantu ngaho. En fait, c'est vrai navuga ati bigomba gusa, ariko aravuze ikintu gikomeye, aravuze ati kuba umudisiple ni kumera nka Yesu buri munsi. Rero sinari bwatahure parce que igihe Yesu avuze ngo fait de toutes les nations les disciples, nari nzi ahubwo yuko uko kuntu adutumye niko kuba umudisiple, genre kuvuga ubutumwa aho uri hose niko kuba umudisiple. Ariko kuba umudisiple yabivuze ni guhinduka buri munsi nka Yesu, genre kugerageza kugira iyo nature ya Jésus Christ buri munsi. Rero uri umumissionnaire novuga yuko vyoca bifatana. First you have to be a disciple. First you have to be a disciple. Ntushobora kuvuga ngo ndi umumissionnaire ndi umudisiple, ya utegereza kuba umudisiple. Kuba umudisiple nivyo bitangura imbere yo kuba umumissionnaire. Umudisiple kuba umwigishwa wa Yesu Kristo. Akajambo mwokongera ko nibaza ko umuntu atanga ico afise, hama kuba umudisiple je ndabifata nko kuba umwigishwa wa Yesu. Bisigura ukwiye kwigira kuri Kristo Yesu uko bukeye nuko bwije, hama ukaja kwigisha abandi nabo ukuntu bashobora kwigira kuri Yesu. Mugabo utanga ico ufise, utanga ico wakuye kuri Yesu, hama akaba arico ushira abandi. Wow. Discipleship. Nibaza yuko discipleship is a process. Ni ikintu kidahagarika ngo no munsi nakiriye Yesu Kristo n'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje ko biraheze. Yego kwizera Kristo byaduhinduye abana b'Imana, muga hariho gusa na Kristo naho kugira igihe azogaruka gutora ishengero tuzobe twarahinduwe gose ku munsi. Nibaza yuko ariho duhitamo gukurikira Kristo no gusa nawe. Hama kuba umumissionnaire nkuko Elizon yabivuze ni kuvuga ego, hariho umutima wumva muri wewe wumva yuko ukuri namenye ndifuza gusangiza uwundi muntu, nta pression afise, muga ndumva yuko Kristo no musangiza uwundi muntu. Bidakuraho ko gusangiza Kristo undi muntu bikugira wewe ubusa na Kristo cyane. Ndashobora guhitamo kuvuga Kristo kuko namonye ko Kristo ari kibirengeye, muga ntibisigura yuko nahejeje nashitse gusa na Kristo cyane. Oya, ndahitamo kumuvuga kandi nkahitamo no ku munsi gusa nawe. En gros c'est ça. Rero discipleship kuba umudisiple ndibaza yuko ari ikintu kikuri ca misi yose ubuzima duhitamo. Ndakunda kantike ivuga ngo mpise nko guhora nkizwa no gushinga mu gakiza, ngo mu gakiza sinzovayo. Ndumva yuko ari ibintu vya misi yose duhitamo buri munsi gusa na Kristo, hama tukumva yuko hejuru gusa na Kristo turifuza gusangiza Kristo abandi. Ariko bica bizana ku missionnaire. Wow. Kenshi uri kuravugana n'umuntu dufate muhe nk'ijyambere, uri kuramubaza nka introduction y'ubuzima bwiwe urinde ibiki ibyo bibazo nyene byo gushaka kumumenya. Kenshi mu minota ya mbere ikintu abantu batemptinga gukora ni kuvuga ico bakunda. Kenshi uza gusanga utanamwajije passion yiwe, kenshi yamaze kukubwira ico akunda. Je nibaza kuba umumissionnaire kandi ndabibona no muri engo yo gukunda Kristo. The more ukunda Yesu Kristo, the more usanga uri ugomba kumuvuga, kumusangiza abandi niyo batamukubajije. Kandi kuba umudisiple navyo bidufasha kubandanya dukunda Yesu. Uko ugenda uriga Yesu, uko ugenda urashaka kumumenya cyane, ugenda uramwigira ko kenshi
niko birangira ugomba kumukunda cyane. Nta muntu ashobora kugomba kumenya Yesu ntagende atamukunze. Hama umuntu ukunda keshi utegerezwa kumubwira n'abandi. Sinzi muri mwebwe ko mufite aba best biragoye kuba woronka umugenzi mushasha hama ntumuintroduce ko umubesi wawe. Ubushaka kumubwira wigenda afite undi mugenzi yitwa naka nuku biragoye kubyigumizamo vraiment. Na Yesu Kristo ukugenda uramukunda biragoye kumugumya wenyene. Ikibazo keshi nkunda kwibaza ni eske iyo utavuga Yesu Kristo by'ukuri ubumukunda canke ubumuzi? Wow. Aje uvuga ikintu gikomeye nka kurya twego turavuga ati nka kurya umuntu aba yaberewe uvuga ati I can't wait yo kuzokwambara iyi mpuzu hana kugira peut-être abantu babone nyene ko naberewe tusa urumva nico kimwe nkaho wakiriye Yesu ukamara ku experiencinga urukundo rwiwe ukamara ku experiencinga imbabazi ziwe how biryoshe kuba in relationship with him how biryoshe kuganira nawe wumva umengo nta na kimwe utosacrifier pour lui wumva umengo this is the least I can give this is the least I can do ni kubwira abandi ni gute no kwima abandi uyu munezero na jewe ndiko ndumva donc niko novuga yuko bifatanye kandi Hisman yavuze ikintu gikomeye ati kuba ndi nahisemwe kuvuga Yesu kuba nahisemwe kuba missionnaire ntibisigura ko nashize ntibisigura yuko jewe namaze guhinduka uko nyene Yesu ari kugira ntibisigura yuko ndi parfait kugira ngo mbe qualifié ngo nze kukubwira ubutumwa oya na jewe nguma mpinduka buri munsi ni juste yuko tuba dusugora urukundo muri twebwe peut-être rududubiza muri twebwe tuba twumva yuko ati sinoreka abandi baje mu nzira itariyo kandi mbona hariho umuntu ashobora kubakiza hariho umuntu ashobora kubaha uwo munezero ashobora kuzuza ibyo byose bumva umengo barakeneye muga nanje nongera ko kuri ibyo wavuze nibaza yuko si gusa like kubishaka canke kwipfuza nibaza ko ari igikorwa camwe muyera muri sinzi ko mwibuka inkuru imwe ya Paulo muri Acts yaragiye kuvuga ubutumwa ahantu hama muyera urumva nyene ko aho hantu adashaka ko ari haje kandi murungikana ahandi hantu umengo yaciye ahura sinibuka umuntu bahuye mu nzira acaramubwira ubutumwa bwiza arizera rero kenshi hari igihe nyene out of izo ambition nibiki kumva uri on fire urabibona kumva umengo uri on fire kugenda kugira iki mugasanga karemo ico gikorwa muri uwo mwanya sico mwemuyera gushakira hari igihe mwemuyera bashaka ko wiga Paulo ntiyavyutse ubwo nyene nahuye na Yesu niba mu nzira ngiye Mbega Damasiko hamaca avuga ati byari biryoshe cyane numva urukundo rwa Yesu numva ashaka kuja kubwira abandi muga hari igihe mwemuyera yamurungitse kugenda kwanza kwiga kugenda kwanza kumenya uwo Kristo wariwe and igihe atari gitoya and then mu nyuma yaho niho mwemuyera ashoboye kuba imukoresha ibyo bintu byose yakoze donc iyo passion ntikwiye gusa donc uko kuntu wiyumva donc ukunze Kristo ntibikwiye gusa muga ndizera ko ari igikorwa camwe risunikira mu mutima w'umuntu cause some of us nka jewe sinashobora kubye explaining eske byanje mu gute it's God. That's true. It's God and it's Christ. Ko ari n'igihe bishika ukanarambirwa navyo kumva wabihetse amayedri ivyo byose ukabandanya ubikora bibanza ari ikibazo ntigikutera kubandanya ubikora. That's true. Igihe genre dufate nk'ubu haraje mission ukavuga ati ewa nawe yaha oya personally I'm not feeling good. Personally my life is not numva ubuzima bwanje nibwo buragenda neza ko ikintu gida kuvuga ubutumwa hari igihe uba wumva ati nka kujya kuntu uba wumva yukuri down I'm down je ubwanje na jewe noro nk'umuntu aza kumbwira ubutumwa ubunyene noryoherwa gusa ukavuga ati ariko still ukagenda nko Yesu mwana akabivuze nibaza yuko twavuye ahantu yaho tuvuga Kristo pas parce que tumerewe neza mu situation tugiye kureba ama exemple ya Yeremiya abande bose n'abantu barabaye persécuté barakubitwa ba Paulo bagafungwa yavugiye mu makondition meza rero nibaza yuko yavuze ikintu c'igikorwa ca mwemuyera araguplace ahantu naho ba wumva umengo nturi comfortable mu buzima bwawe nako kumva yuko ikintu kiyo gukora
ni kuvuga ubutumwa bwiza Yeah. ikintu kiguha amahoro mu uwo mwanya ni kuvuga ubutumwa bwiza naho bya bintu byose bitariko biragenda neza naho bya bintu byose nshaka dufate ushobora kuba uri umujene ufise minerval uriko urariha nayo uraheza kuriha cyangwa uri umujene uriko urafightinga n'ubuzima uravuga ati je nje kuvuga ubutumwa hakuja gufightinga n'ubuzima What's wrong with you? Ntibishoboka. Yesu naramwakiriye kandi nzomushaka kuri statut birakwiriye ko kino nja mwibarabara muga mpemu yaradudubiza muri wewe niwe I love that part ngo c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire dans une personne. Hari nigiye tubaho twumva umengo ibi bintu turiko turakora reka tubihebe muga nahereye ku kantu kavuga ni missionnaire n'umuntu avuga ego uvuga ego kuki kumuhamagaro w'Imana n'Imana igurungika naho twoja rego ari byo dutegura bwana shaka muri team nka Eliza Nawe sama plan menshi uno mwaka tuzokora iki muga hariho byinshi dukora tutateguye na byinshi dukora twarateguye ni hagaruka ijyaja muri kavuga mbega turahagera igihe tukafukama twumviza ico mpemu yaratubwiye mwe muri chat tuganiriza ahashaka ko tuba rero ibyo byose bica bivamwo ama emotions nuvugira muri comfort kubera nambaye uku kubera mezuku ndibuka umunsi wa mbere abantu umunsi tugenda kuvuga ubutumwa Gitega tubwira abapolisi kumwe n'umujama twari nifitiye n'ibibazo byinshi we nabyo baruzi uyu araza arambwira babwira ngo tuje kuvuga ubutumwa uno munsi turagenda uravuga ubutumwa Damia Flori yareka kumufina ko jewe reka n'ibyo urumva afise ibibazo ndabategurira evenement ndabategura ibyo mushaka byose muga muno mwanya twende mbere kunza ushike Bujumbura hama nka resolve ibibazo byanje ngaye twari twicara byana kimazi Imana yaza kubitunganya nuko urumva kandi ico gihe ndavyibuka na Eliza Nawe ibintu byinshi tutari bwakore mugaye wari umunsi nabwiye ubutumwa abapolisi barakizwa hama nari muri ndashaka gutwuva umunezero muri bino bihe kandi mbabaye jewe hari ibintu byinshi ntaratorera inyishu kubera ko ndavuga ubutumwa kandi nkaryoye kuko abo bantu bakijijwe nagiye gusura kwibuka ibibazo nagiye gusura kwibuka ingorane ndavuga ati kabundi ntiyari jewe nariko ndavuga kabundi ntiyari jewe nikwiye muhira yari uhoraho Imana yashaka kujana nanje kuganje kuvuga ubutumwa bwiza rero biri odora biriho dore yo kuvuga ati ndashaka wa muri wa Eliza Nawe karavuga biriho dore yo kuvuga ati comfort iyi ni oya yo kumviriza ijwi rya mwemwe yari kuvuga ego uhoranyifuza hano Jeri batari umuriro vraiment mwemwe yararema muri wewe hari gihe kenshi ndakunda gusangiza ubutumwa bwiza cyane abataximen hari gihe usanga utanashaka no kubivuga vraiment like kumva nyene like emotionally urumva ibigumbagumba byawe ntibikwemera kuvuga ubwo butumwa bwiza umva uri down vraiment na ntege canke nta havanye ururuzi vraiment umva umenga nta nibishaka kuvuga mugabo akaba n'ikindi gihe umva umubonye gusa ukazumva urumva umuriro uraduze muri wewe wari no muri mode itari nziza mukazumva umuriro wakuduze mu mubwira ubutumwa bwiza w'umuntu ndavyibuka nko kwa Mungu heze vraiment hari umuntu twinjiye muri taxi nkicinjiramo gusa wamenga nyene ni Saint Esprit karambwira umuntu musengiza ubutumwa bwiza biranka umuriro nyene uradugamo sanga aho nyene ngira nta minota 5 yaheze cinjira muri taxi iwe ntatangura kumubaza burya urakijije wewe ntangura kumubwira ibya Kristo Yesu acha arambwira arakizwa vraiment arakira no mwami Yesu ndavuga ati c'est vrai muga ico kintu iminsi yose namanda cibuka yuko hari n'igihe utabishaka vraiment ariko mwami yarakarema uwo muriro muri wewe Wow. Nibaza yuko vraiment jewe nafashijwe ndiko ndafashwa ngaha bariko baranyigisha byinshi ikibazo gikurikira ni mwavuze yuko kuba missionnaire ni gutanga ego ku Mana none dufate nk'ujya muntu ndakijijwe ngabo kandi mwavuze yuko Eliza yavuze yuko hari igihe nkemuyera atabashaka peut-être ko ubikora ubwo nyene ko ubanza ukiga none what does it take est-ce que dufate ndagiye muri événement mpura na 316 iri kiragira événement nka Blaze mu kibanza kanaka njavuga ati wow ati hewe
ndaronsa ahantu ho kurya show bijya bintu no byinjamwo gutega ntumwe kurya show nkavuga ati je ndakunda kurya show nkabona nkayisimana ariko arahypinga nkaca mvuga ati ewana ubu rero ndaronse n'ahantu ho ushoyo muri Yesu ndayironse rero ubu ifo ko ndondera ingene no kwinjira muri gatatu nanje peut-être nyene nze ndagenda muri bijya ifo ko ndondera nanje kuba missionnaire cyane nkavuga ati peut-être genre nkuko wabivuze mpejeje gukizwa ariko Imana ntaco yavuganye nanje Imana ntaco yavuganye nanje c'est vrai numvise ubutumwa nakijwe ciye mvuga ati oh nanje ifo ko nja muri bo kugira canke ifo ko nanje mbu mu missionnaire kugira nyene dads mvuga ubutumwa canke abantu batangure kubona nyene yuko hari icahindutse ku ma statut babone nyene ko ndi busy mu vy'Imana est-ce que ni ibintu bikuza mu ubwo nyene pa ubwo nyene ndavyiyumviriye birabaye cyo kibazo mfise hariho ama ambition navuga ko abari fed n'ama emotion kenshi aba hari cyo gituma jewe kenshi iyo umuntu ariko aravuga ati donc muri abantu benshi biroroshe ko umuntu aba convinced na decision kanaka alors sinzi ari umunsi umwe twigeze kugenda ahantu hama umuntu arigisha acatangura kuvuga kwanza kuturyama mu kumatera kuturyama kumatera y'abavyeyi ane dushitse juste kubera ama emotion n'ibiki acatangura kwibaza ya matera y'amahera ifo ko ngenda kwigurisha ngenda kugura indi shasha yiwanje ati wopfa umuryama hasi bukacira abana n'ibiki baracaryama ku mamatera yabo uwo muntu ubwawe we juste kubera ama emotion urumva yuko ibyo byose rero sometimes ari igihe ama emotion adusunikira mu madecision mwe ntayo nico gituma jewe ndakunda ko umuntu agira umwanya wa reflexion and wo kwiyumvira kuri ico kintu and umuntu akamuha espace akamuha ama fact ivyiza byose hama sindagusunika ubwo nyene cause hariho na ton abantu bakoresha iyo bakora confessing sindiko murayibona bakora preaching urabibona umuntu agakoresha igiton hamwe mwese mukomende mukavuga ati yes arambugira ibyo nyene nivyo ngiye gukora and then tashomye kacayumvira okay nako ndavuga ari muri gacuzima that's why twari dukwiye kuba abantu bari patient kujya mu byama bya mwemuyera harimo uko donc iyo kuba patient nibiki and no kwiyumvira no kubaza ibibazo mana est-ce que nivyo byo cause uje kwiforsa uzoza kwera biforce usangurisha ibintu usanzura komeretse cause ama expectations yawe ntiyarayo usange donc hari ibintu byinshi wowe donc wisange muri ico kibanza umengo wanabivuyemo even no mu ndwi imwe canke zibiri mugaka rema uwarungitswe n'Imana umva iyo burden peu importe ibyo iruhande yiwe hari izindi nguvu zimufasha kubandanya ico kintu nico gikorwa rero ndibaza ko warubajije ngo biba bivuye kuko je nibaza ko mo ara ama emotion y'abantu nico gituma kenshi iyo dutashe umuntu agira reflexion ndibaza igihe basenga bakavuga yes abo bavuganye yes aba bahisman ndibaza hariho benshi batabizi n'ibyo ari byo batazi niyo bitaye umutwe rero si nico gituma dukwiye kuba careful when we are preaching to people tubabwira yuko bakwiye kuvuga ubutumwa bwiza kubigisha kwegera Imana yabo no kumva ijwi rya mwemuyera bibabwira gukora ico gikorwa ng'ico gikorwa misi yose mwemuyera azokwama gushiramo iyo burden ico kintu ico ndakizi ishobora kuba atari kubwira amahanga canke kuba muri group kanaka me uzosanga uriko urabibwira abana bawe uzosanga uriko urabibwira umukozi wo muhira je nawe mfise umumama yakunda kubwira ubutumwa wakozi wo muhira ego nivyo nyene byari ibintu byagenda usenge hari n'amashetani akuvugisha muga at least hari igihe ababwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo donc usanga ari ivyo ni more like just kuba careful ko
sunitswe n'ibigumbagumba and ibindi nabyo ni bon sinzi ko nabisiguye neza. Nakwiyumvira inkuru imwe yo muri mu gitabo cy'Abaroma Pawulo ariko aracandika like historical background canke ndagishira mu Kirundi like amakuru yerekeye iyandikwa ry'ico gitabo yerekana yuko aba ishingiro ry'i Roma yibaza ko Pawulo yatinye kuhaza peut-être ko afise ubwoba kubera ko yari na capitale politique y'ico gihe peut-être ko ari gushobora gupfungwa canke ari gushobora guhura n'ibindi bibazo canke amadeba bari gushobora bari abantu baciye ubwenge amadeba bari kumuha ashobora kuba atari kuyishura bari baza nuko ati aratinya n'amadeba canke izindi ngaruka agasho n'ibindi hama Pawulo ariko arandika kino gitabo arabandikira umengani muri umurongo wa 13 soma muri version y'icongereza ya NIV iravuga ngo I do not want you to be unaware, brothers and sisters, that I planned many times to come to you. Entre parenthèses, bashobora tubwira, but have been prevented from doing so until now, in order that I might have a harvest among you, just as I have had among the other Gentiles. Like, arabisigura neza yuko na jewe naragerageje kuza ngaha ariko narabibujije. Umwe yarabimbujije mu yandi majambo. Yarambwiye ko hataragira kugira ashobore kuronka umwimbo muri mwebwe nkuko nawe rose mu banyamahanga. Rero natwebwe mwe yarashobora no kukubuza kudakora ico kintu mu mwanya kubera ko afise imvo ziwe arafise ico ashaka canke arafise umwimbo ashaka gushika ko wenyene. Wewe ukaguma wibwira oyaye ningende ningirene mugabo nkuko Elizon yabivuze vraiment dukwiye kuba abantu twicara mu kibanza tukama twiteze kumviriza ijwi rya mpemu yera nyimba by'ukuri tuba tuko dukora business ya data wo mwijuru canke tuba tuko dukora igikorwa cyo kwamamaza ubwami bw'Imana dukwiye gutahura ko turi ntumwa turi ntumwa mu gishingo cya Kristo tutaba tugiye gukora urudandazo rw'iwacu kubw'ibyo tuba dukwiye kubanza kwicara tukumviriza by'ukuri eske icyo ashaka ko dukora ni iki yeah wow dibaza byose bavuze yuko abarama emotions kenshi nkuko Elizon yabivuze nkuko namwe mwirashaka kuganiriza muri uwo mwanya birashika yuko genre hari igihe abarama emotions ariko hari n'igihe nk'umuntu ashobora kuganiriza akakubwira ati I want you here ati ubu rero now that I have your full attention ni ibintu nkeneye kandi twumve yuko kuba genre missionnaire si juste kuvoyager si juste kubona ngo ndiko ndaja muri ayo ma events atesa namambwira abantu ati jewe le plus umwanya munini mvuga ubutumwa si umwanya mba ndi mu ma missions ni umwanya genre nko kwishuri muri ko muratera inkuru umuntu aciye abaza akantu ati mbega ndakubazi ko wewe mbona ukunda gupostinga ibiki n'ibiki akenshi abagenzi niko bakunda kumbwira ko mbona ukunda gupostinga ibiki n'ibiki iki kintu ciyumvira kwiki aho umufashe ucuvuga ati je niyumvira ukuntu ariko mpemu yera atubwira ukuntu aho hose na hantu Imana idutumira kuvuga ubutumwa sinorindira ati ngo ndindire the perfect moment ndindire ngo nanje bampe stage ibiki n'ibiki ariko stage yawe ni ubuzima bwawe bwa misi yose ku kazi iwawe kwishuri iwanyu aho ukora byose mu mataxi mu mabus muri taxi muganda afise ikibazo niya difference iri hagati yo kuba mu missionnaire n'umu evangeliste for me I think yuko it's kinda like the same but yeah not the same ngabo mfasha pastor tusaidie kwanza wewe ndibaza yuko is kinda the same kubera iki igihe Romo mission charge yari kuvoyage uriko mugi kibazo mfise kuko mission ni kuvuga ego is to preach the gospel at the end of the time no kuvuga ubutumwa bwiza ikibazo dusigaye twibaza abo bantu bagiye kuvuga ubutumwa hanze aho bari basigaye nta butumwa bwasigaye buravuga abo bantu ko bavuga ubutumwa
baca bitwa evangeliste, abagiye baca bitwa missionnaire. Missionnaire bagiye kugira iki? Gukora ibyo aba evangeliste bariko barakora basigaye. Rero ushobora kuba witwa mu missionnaire, mubwo asanga nturi kura voyage, mubwo uri kuravuga ubutumwa aho mu karere kawe. Ndibaza yuko ari ndibaza ari nibaza ko iryo jambo mission canke mission ni jambo riri like combining ibintu byinshi bitandukanye. Muga ico dukwiye kubitahura nuko byose ni kugira ubutumwa bwiza bushikira abantu. Like nibaza ko nk'ubu dufate hari abapasteri bagenda kuba ba missionnaire mu bihugu bitandukanye kandi akagenda nk'umupasteri, hakaba n'uwundi agenda nk'umuevangeliste agiye gukoresha ibikorane kugira, hakaba n'uwundi usanga agiye gufasha abakene. Mugabo ugasanga n'ibyo byose ico bihuriye nuko ubutumwa bwiza bwa Kristo buza kuvugwa, nuko abantu baza kumenya uwo Yesu Kristo. Kuko Jesse nibaza personally nk'ubu nogenda nkavuga ati ngiye kubakira amazu abakene b'imwaro canke bahandi hantu, nkavuga ngiye kubakira amazu ngo ndi kuri mission. Iyo mission itaza kubashikana kuri Kristo. Nibaza ko kuri jewe sindayita ko sinokwita ko mu missionnaire, kubera ko hejuru yo kubakirwa amazu, hejuru yo gukorerwa n'ibindi, ico Yesu ashaka nuko abantu bashobora kumumenya. Kubakira amazu abantu bikarangira batamenye Yesu Kristo, je ntaco byo babivuze, nivyo tuma niyita mu missionnaire. Ariko nimba no bikora hama bikamfasha ko bamenya Yesu, bikamfasha kubabwira Yesu, ico cyo tuma je niyita mu missionnaire. So nibaza ko iryo jambo rirashobora kuba ari combininga ibintu byinshi, bikorwa mu buryo butandukanye. Bikorwa n'aba evangeliste cyangwa bigakorwa n'abapasteri cyangwa bigakorwa n'izindi ngabire. Mugabo nimba ico kintu kituba wobuga bagiye gukora kituba kizana abantu kuri Kristo Yesu, sinibaza ko kwita mu missionnaire. Angolo nibaza yuko mu majambo make nuko mission changloba ibintu byose. Nk'ubu unye tubigize practical, jewe ndashaka kuba mu evangelist, amgasanga for example ndi nkora ama podcast gusa sinja mwibarabara, akazi kanje nako gufata ama video kuri stories zanje canke TikTok zanje nkakora ama podcast and I preach the gospel. Wanashaka singira izo hamaka wundi mujama wewe agira teachings mugaguma du agenda kure mu bihugu yigisha Imana. Donc différence urumva ikiba y'ikibanza niba y'ikibanza ndibaza ko mission ya global izo activities zose zikaja hamwe, evangelism, teachings and everything. It's up to you on how you do your mission. Ubu je ndafite abagenzi ba missionnaire, igikorwa cy'iwabo n'abapasteri bamaze kuja muri bamaze kuba retired, babyita gukukuruka, bakukurutse mu kazi kabo. Mugabo bagenda mu bihugu bitandukanye hama bakigisha abandi ba pastori ko bashobora gufasha ishengero rya Kristo, kwigisha inyifato, kumenya ijambo ry'Imana, kwiga ijambo ry'Imana, ibikoresho byose bibafasha kugira bashobore kuba aba pastori canke abungere bari bakora igikorwa cyabo neza. Hakaba n'abandi nzi ndafise umugenzi akunda kuvuga ngo ndabutse ko ndakivuga ngo mu missionnaire mu evangeliste. Akunda kuvuga ngo jewe muri mission wanje ngiye mba nzi ko ngiye ku evangeliza, ko bigenda kose ntegezwa kuvuga ubutumwa bwiza. So nibaza mission zikorwa mu buryo butandukanye, muga mission zose gikorwa iyo mission igikorwa ifise canke ndayite gute the big picture y'iyo mission nuko ubwami bw'Imana bwaguka. Nuko izina rya Yesu Kristo ryamamara, ubwami bw'Imana bukaguka, benshi bakaza kuri Kristo Yesu bakamumenya. Kuko uwo mupastori nyimba je mu Burundi kwigisha abandi bapastori, abo pastori bazogenda gufasha ishengero rikure ubwami bw'Imana bwaguke. Nyimba uwo evangelist agiye kuvuga ubutumwa bwiza, azobuvuga abantu bakizwe, hama yashengera ibakire, abandi babarere bagenda barakura komsa. Sinzi umugenzi yavuze muri Matayo, yari karansigurira hajya muri Matayo ngo genda mugire abantu bose abigishwa. Aravuga ati guhindura umuntu umwigishwa si ikintu kiba mu munsi umwe. Je nyimba ndo mu evangelist nagenda avuga ubutumwa bwiza mu muntu akakira umwami Yesu agakizwa, ntibisigura ko urugendo ruhereye ngaho, ariko hari undi mu pastor quelque part azomufasha akamwigisha akamurera akagenda aramenya Yesu Kristo uko bukeye nuko bwije, gushika mbere no kurugeza aho uzosanga ivyo ndiko ndakora no munsi ndiko evangeliza nawe arashoboye kubikora. So the words canke iri jambo mission ni jambo je mbona nk'igikorwa kinini cyagutse vraiment.
the mission your mission ndayibona yuko ari the mission yo gutuma abantu bamenya Kristo ishengero ryaguka iyo nayo ikugwa mu buryo butandukanye. Ikindi kintu kica kingarukako est-ce que donc mubivuze uko is it a calling donc for people to call themselves kugira abantu bihamagare ndazi missionnaire Floria canke missionnaire Kisma kozi tuko turaraba muri Bibiliya donc sinzi ko hari ahantu haba handitse umuntu yari yitwa ngo missionnaire Paulo canke missionnaire Petero est-ce que ryo ari titre kozi ubunye kenshi biroroha cane ko twakemira iryo zina rya di missionnaire Elizone canke ni juste kugira umuntu agire ico yitwa donc oya si kuboneka gusa aronka gatitwa cause nk'ubu tugiye nko kuri evangeliste kiranditse muri ajyama ministries muri Bibiliya rero sinzi rero je navuga yuko si titre kuko missionnaire bavuze ko ari kwangloba kandi aho tubaye hose turavuga ubutumwa turavuga ubutumwa aho tubaye hose parce que ni commandement, it's the great commission. Aho tubaye hose turavuga ubutumwa donc sinovuga kari titre vraiment kari titre ngo urinda guhabwa nanaka ngo kugira ngo ushobore kuvuga kwita ngo ndi umu missionnaire je personally like kwita umu missionnaire ni ijambo niyita kugira ryame rinyibutsa icondi ryame rinyibutsa ko I am living on a mission sindiko ndabaho uko ndabishaka ariko nkwiye kubaho ndi kuri mission ya data wo mwijuru nkuko Yesu Kristo yaravuga ngo he's doing his father's business nanje ndiko ndavuga ko ndo mu missionnaire ni jambo rinyibutsa I'm on a mission sinkwiye kubaho uko ndabyishaki ariko ari igikorwa ntegerezwa gukora it's more like kwama ni ikintu cyama kinyibutsa ico nkwiye gukora mu buzima bwanje in the muri context ya theology cyangwa ibiki isi ikorera afise isiguro zitandukanye muga personally when I call myself iyo niyise umu evangelist baba mu missionnaire mba ndiko niyita iryo zina kugira ryame rinyibutsa ico nkwiye gukora tugiye nko muri kahise nk'ubu tuko turaraba histoire ya eglise histoire y'aba missionnaire kenshi dufise ndazi nk'abantu b'aba Pentecote barabizi ko ari aba missionnaire bigeze kuza babaswedwa n'ibiki aba missionnaire kera warabumva umengo donc kugira biti mu missionnaire waburungitswe n'abantu kanaka donc like it's a church ishatse kugurura iyindi church cyangwa ishatse kureachinga out cyangwa kuvuga ubutumwa bwiza muri area iri specific cause ama eglise menshi yubatswe mu Burundi vyitwa ko ari ama eglise yubatswe n'aba missionnaire est-ce que hoba hariho donc ni ryahe tandukaniro cause ubunye tuko turabona aba modern days ndabitwa missionaries ubunye donc ushobora kubyuka no munsi and nta eglise na ikintu na kimwe cagize cakurungitse mu kukumva umengo donc today ndumva yuko ndi missionnaire kwanza kuva no munsi mutangore kunyita missionnaire Elizone is there any nka qualification canke iki gituma umuntu aba qualified kwitwa mu missionnaire muri ako kanya muri ico gihe personally nisunze kahise k'ishengero mbona aba missionnaire benshi barungikwa n'amashengero mugabo canke ama organisation urumva kera ukuntu byari bimeze hariho hari amashengero yarungika and then haca haragwira ibintu by'ama Christian organization hariho haje izo za Jeunesse pour Christ donc amashirahamwe atandukanye Jeunesse pour Christ n'andi mashirahamwe agiye atandukanye bitwa like ni turaba mashirahamwe yo kurungika aba missionnaire ahandi hantu henshi hagiye hatandukanye donc ni qualification ni yahe est-ce que nimona yuko kubaho ingorane mu gihe turungika abantu batari trained cause ico gihe hariho umwanya wo kubategura abo bantu bose nka eglise kurungitse niya kurungika uko nyene donc byasaba ko bagutegura nyambari yo Christian organization ikurungitse donc bafisa ama class n'ibiki byo kugira bategura uwo muntu est-ce que nk'umuntu avundishwe ubunyana kitwa
missionnaire Florian nta muntu yafashe akanya ko kushobora kumutegura canke kugira iki est-ce yumva ko hoba hari ikibazo canke niyahe na qualification ihari. I agree with that. Ikibazo je nama mbona abantu benshi batagira accountability mu buzima canke badafise abantu bigira ko canke abantu babacunga ko ndiyumvira ngo koresheje ngo babacunga kubacunga basi mu kirundi kiraza kungora muga kugira umuntu uri accountable to nyimba ari shengero riraba ukuntu uri kurabaho ukuntu uri kurakura nyimba ari abandi bantu bagukurira wigira ko bashobora kukubwira ivyo bintu kurakora sivyo ivyo bintu ukuntu kuritwara sivyo abantu nk'abo kenshi nama mbona ubuzima bwabo burangira nabi kuko yikore mvyutse nikore ico nicakiye kuko nta numwe njejwe nta numwe ndabo nibaza birafasha cyane vraiment yuko ugira ishengero cyangwa birafasha cyane kugira abandi irindi shirahamwe ryaguteguye rikuyobora muga ico dukwiye kwitwararika cyane no kumviriza n'ijwi rya mpwemu yera ikibazo no kubaza ni nk'ubu yera izone birashitse ukumva umuhamagaro wa mpwemu yera mu mutima wawe ukaba uri mu ishengero iryo shengero rikaba ridatahura ikintu cyo kuba missionnaire uheze ukavyitwaramo gute nkawe Joe kuno no vyitwara mwe yaraguhamagaye wavyumvise petete ko yaciye mu nzozi petete ko yaciye muga ikiryoshe mu buryo bwose ikiryoshe ko hageze ko mu missionnaire ikiryoshe utavyumva uvyitwara mu gute ikiryoshe cyo ngaho nizera yuko Imana izo kwama misi yose itegura plus yaho uteguriko plus yaho donc ugenda uteguye nivyo nibaza donc bice muri mwe muyera si byo gusa hariho n'ibintu usanga biriho zanato nk'uwagenda mu buzima bwanyu hari ibintu byinshi byabaye ozanantu yiwanyu sometimes mutanotisinga byako biraba prepare kuri uwo mwanya nyene mushitsemwe muri ako kanya nyene and hariho ce nibaza yuko nta kintu na kimwe Imana igira canke mwe muyeragira canke nta steps nimwe Imana igushiramo canke mwe muyera gushiramo itabariro gutegura kugira ushobore kuba muri ico kibanza and nico ciza ca mwe muyera and ukuraraba uri gute wisanze mu isengero gusengeramo ntabwo gusigura ni gute wisanzwe ufise abagenzi mwagiye murahura ba pastor ba missionnaire bandi bagiye barakubwira ibintu nabishobora gusigura ni gute wisanze uraba ivyo uraba ndazi kuri YouTube canke handi hantu cause bishobora kuba birimo subjective canke biri focus kuri reaching out with the gospel for example nk'umuntu ushobora kugira aba missionnaire and then uwo missionnaire karamo kwera tateguwe ugasanga yes ashaka kuja kuvuga ubutumwa bwiza mugabo mubaza eske uratahura nico gisigura gushikiriza ubutumwa bwiza ugasanga yes nubatse amazu and cengenda ndababwira na message y'ubutumwa bwiza iri clair atanze kwera atigeze ateguka sinateguwe ku Mbega kuvuga ubutumwa bwiza bisigura iki umva ndubatse ayo mazu censhika aho hantu and birananiye no gusigura Yesu and then cenda babwira gusa nyambari ukwiye gukizwa umuntu adakizwa ntaronka icyo gufungura Yesu azobakira amazu azobakira amazu par exemple and just kwera utateguwe donc ni just iyo danger yo kumva uri mu kibanza and ntiwigeze utegurwa kuri ico kintu ntiwigeze utegurwa kuri mbega bisigura iki gukurikira Yesu cause twese tumaze gukizwa umunsi nkizwa haraciye imyaka 2 ndiko nakijijwe muga ntashobora gusigura ivyambayeko until someone atsakansigura ati ati ibi nivyo byakubayeko until wugurura ijambo ry'Imana mu Baroma akakubwira yuko kiyagiye wemezwa ko wakijijwe sikwera umuntu yagumya kubwira yuko wakijijwe koza hari igihe ushaka kugumubwira Benita wasuye mwajya amajambo Benita wakijijwe kumuvyibwira ko wakijijwe muga hariho iyindi experience iri different yaho mwemu yera wenyene aza mu mutima wawe akabikwemeza urabibona ko wakijijwe and sometimes gasanga ntiwanatahuye ni haro nibitere mutatahura urayibona nabo gwamaga ati genda uvuga ubutumwa bwiza ucize Yesu aragukunda yabona bijya bibazo byose man bizohera bro and ugasanga ntukura kwita kuri cha kintu eske mukizwa twakijijwe iki
ayibona. And donc iyo niyo ya danger cemvuga yo y'abantu batari prepared and ikiba challenge ku vyerekanye n'ama missions n'ibiki. Ari naco gituma bakwiriye iyo migwi myinshi canke ayo ma institution menshi abitahura and anavyinjiza no mu mutima w'uwo muntu akamutegura akanamusigurira ivyo ari vyo akumva yuko nina steppinga muri kiya kibanza no kuvuga ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza mbega ashanza guhera ayo biza kugenda gute and namwe muyera niki because bose barateguwe Paulo yarateguwe nkuko nabisiguwe maze gukizwa Yesu yaramubwiye umuntu agenda kuraba Mariya ariko arateguwe kubwico gikoko. Wow. Bon. Bine avuga ngo ntaco nisigarije. Ntaco bisigarije bose barabiduhaye. So, question ya nyuma. Shako kandi ikomeye cyane. The last but not least. Dutegura imitima yacu. Nayahe ma challenges ahari no kuba novuga kuba uri mu jeune uvuga ubutumwa. Nayahe ma challenges ahari yo kuba umu missionnaire uri mu jeune. Uri mu GenZ. Yeah. Twese turaba GenZ for Christ. Amen. GenZ for Christ. Nayahe ma challenges umwe wese ati je nahahuye ni challenges. Ico kintu GenZ for Christ challenge. Yeah. Ururunganwe n'urwa Yesu. Amen. Muzamugira igihugu cyanyu tutabizi. Igihugu cy'abagenzi. Amen. Ama challenges ahari. Je personnellement nta nitanguriyeko. Ndibuka mission ya mbere ya mbere après mvuye kuvuga ubutumwa challenge ya mbere nahuye nayo nuko Satani yashaka kunyumvisha yuko I'm done like kuhinduka basi ati wahejeje byose akazi kawe kaheze nabwiye mu Kirundi akazi kawe kaheze genre abantu bakitije hasigaye kwijyana ubunye basi nta uri perfect ibaze uragiye kuvuga ubutumwa urasengeye abantu no need yo gusoma Bible no need yo gusenga nico Satani ariko arashaka kunyemeza urumva ko wishira hejuru parce que orgueil niyo shuti ya mbere urumva rero hari n'abapasteur usanga c'est vrai asigaye yibona ati aya ma miracle yose asigaye nkora Satani rero yashaka kunyumvisha ati nta Bible ukeneye gusoma wewe Imana irayizi yose raburi kurayibwira abantu bose tusa ariko Imana iranyicarika ahantu irambwira nkuko Yesu yabivuze je suis pas parfaite kuba ndiko ndavuga ubutumwa na jewe ndacafise byinshi sigaje na jewe hari ibintu Imana ikiri kirakora muri jewe donc naciye ndinda kwicanda reflecting ati Kweli urumva ati oya singenda kuvuga ubutumwa kuri ndi parfait singenda kuvuga ubutumwa kubera ngo maze imisi ntakora icaha ngo canke ngo iki niki maze imisi soma Bible donc ubu ndayitahura gose oya singenda kuvuga ubutumwa kubera ibyo oya donc ahanje niyo challenge nahuye na challenge ya novuga ya peut-être bon de moins introverti murabizi rero narahuye na challenge yo kuvuga ati ndabaye genre kuba ikintu baza kucandika muri commentaire nyumba uri mu introvert kubera ko bamakona kuravuga ndumu introverti antuka muramvugira ndumu introvert rero byarangora genre kwapprocha umuntu ugasanga nk'imu yaragutumye genda ubwira ubutumwa kanaka ati baza kunyumvira kwiki eske hoho am I like ntaza kuvuga ati wesha uri umusazi toka hari ati ivyo bintu sivyo ariko nize ati genre it's just a step of boldness and the boldness doesn't come boldness nituvako ariko boldness itangwa na mpemu yera if he tells you to do something if akubwiye ati genda ukora ikintu it's genre azogisustaininga by'ukuri azogisustaininga iyo courage ukeneye non seulement ama finances peut-être mais aussi niyo courage ukeneye kugira ushobore kuvuga ubutumwa ahanje niyo
niyo challenge naho sinzi ko mwatubwira challenge mwahuye nazo twahuye nazo muri gatatu wese ego Pastor yaje mbega yumviriye cyane ama challenge nkiri ko ndayumvira ni nyinshi yo kudatahurwa cause ndibaza ko ubutumwa bwiza ari cyo kintu ca mbere kitafise agaciro mu rusengero especially muri iki gihe cy'iwacu aho hari bindi bintu kujya bavuga ngo ubutumwa bwiza ngo ni foolishness n'ijambo ry'Imana sinzi iryo jambo mu kirundi ngene bacagita ndibaza ko no ubusatsi no mwisengera igihe ubusatsi umengo yani ma topics business gute no twara umugore mwiza hwanye n'Imana entrepreneurship kugira abakirisi duse neza outside and so on umengo ni cyo kintu ca mbere iyo wumvise rero ko ugomba utangure kuvuga ubutumwa bwiza bavuga this man yabuzica korasha rega gutakaza ubwanya wawe donc ni more like ako gaciro kataboneka kavyo n'abantu batabitahura kiretse ari umuntu yabibayemo kera uwo muntu ntiyaza gutahura uburemere bwabyo canke n'agaciro kabyo donc iyo ni challenge ya mbere kudatahurwa hama indi challenge ya kabiri yigeze kuvuga pride ndibaza ko nico bonye kirimo cause sometimes rimwe hari igihe umuntu yijajara ego nico gituma iyo ico nkundira Imana ntigera ikwemera kuja muri iyo state and misi yose iyo habaye expo irakujanjagura kabisa hamwe wumva umengo ikangaruke ku muremyi wacu ego kwera hamwe wumva umengo ndashaka kugaruka kandi ku Mana yacu no kumviriza icivuga n'ici nkeneyeko hama ndibaza ama challenges si menshi cause nizera ko mwemera canke Imana ari dukomeza ari naduha nizo nkomezi zo gushobora kubikora ashobora kubaho ubwoba ngo kibutswa yuko mwemera yaduhaye iduha boldness itaduha ubwoba muri twebwe muga iduha kurinda no gushikama no guhagarara muri byose babikoreraho hama ndibaza ko ari ivyo nizo cane challenges zo kudatahurwa no kudahabwa agaciro ko kijambo ry'Imana and by the way ni umutwaro wanje nuko ishengero kandi rigaruka mu gutahura no kumva akamaro ko kuvuga ubutumwa bwiza ico ntifuza nuko biba trend muga biba umutima w'ishengero trend ni akanya gatoya no musa amashengero yose yobona yuko yovyuka akabona yuko nivyo bigezweho kuvuga en plus moi jeune tuvuga ubutumwa ugasanga ni juste ni programme bashizeho ku isanzu mugasa umutima w'ishengero zica kintu bashize ku mutima mugana aga programme kuya tushiraho programme ya picnic urayibona cyane programme yo kuja muri piscine reka ko nyene tugashire go ugasanga ntibiko biragenda par rapport ya burden y'urusengero nico gituma usanga aga programme mugabo ugasanga ntayo burden ihari nico gituma kenshi biza bikamara umwanya mutoya mutangura muri dufise groupe ya evangelisation y'abantu 50 mbwa après 2 mois niba kiza bashashe dusigaye turi batatu kubera iki umutima w'urusengero mugiye ari umutima w'urusengero umuntu wese arumva yuko ndafise iyo burden yo kuja kubwira ubundi kuvyerekeranye na Kristo rero nivyo trends zamazibaho zaramyeho mu rushengero hoho ivyo nyene nivyo twamamwe kenshi ndakunda gusigura iyo ndiko ndasigura je nakashobora kuba narihenze muri iyo analyse yanje uvuga ati harigeze kuzigiye higeze gushuha ibintu byo gutanga ingabire urane ingabire yawe umenye ingabire yawe gwaruka ukorere mu ngabire yawe hama ivyonye birahita and abantu kenshi bajanye n'iyo movement benshi usanga baravuye mu gakiza cause ntibigeze bigishwa ku bya Kristo nawe ego nibyo anyigishije ku ngabire yanje nibiki ibya Kristo nabyo ko atanakimwe wabimbwiye vy'ijambo ryiyo ko atavyo wambwiye amaraza iyindi yari more like entrepreneurship
turakeneye aba entrepreneur mu rusengero n'ibiki byose ko bashigikira igikorwa turonka amahera menshi ibyo byose abantu kenshi ugiye kubarabaho nyene niyangorane nyene eske ibya Kristo byari he by'ijambo ryiwe byari he byo gukunda no kurondera Imana byari he bose usanga baravuyemwo muri uwo muro rero turashobora iki gihe kandi biko biraza nabyo nyene haro trend yo kuvuga ubutumwa bwiza bumva amashengero yose umva dushaka kuvuga ubutumwa bwiza amashira hamwe y'aba missionnaire gumaduga n'ibiki muga ikosa kandi zizokongera kugira kandi ribi n'iryari ndirya ese Kristo ari he kugira inyota ye kumurondera kumwipfuza ku munsi biri he niwe programme gusa n'indi challenge tukwiye kugira ndavuze sinzi ko ndi mu prophet we have to be careful we have to be careful kubigiye kuza mu message and mu kwibuka yuko Kristo ari he gukunda Kristo ari he kurondera Kristo biri he mu ishengero kumva inyota ye kumva yuko atakindi kintu kiri hejuru yewe kiri he peu importe yuko nopfa umunsi eske nzohura imbere yiwe meze gute nzoba ndi umutunzi kw'isi muga ndi umukene imbere y'Imana yeah Mbega ijambo ryari kuniki Yes. arabivuze nibuze ibintu bibiri ni byinshi nibuze ibintu bibiri yuko papa nako ntuzerezo neka aravuga nyuma y'eglise ibintu tugenda dushiraho nshiye nibuka yuko carrément hari ibyo twigira ko dushaka n'ibyo tuba dukeneye ibyo tuba dukeneye ni Kristo abiza nabo muje kuva kare nuko muravuga ama challenges duhura nabyo canke ibyo abajene babashushe ama eglise abashushe hari ibyo twibwira ko dukeneye hari n'ibyo uhoraho yaduteguriye kuva kera kandi ibyo we ntuzoshobora kubigeraho uticaye ngo wumvirize ni mbega mwe muramamagarira kuba challenges za mbere duhura nazo no kutabara accepted nka jewe hari igihe nigira aravuga yewe yamuca bafite yo Nidukene ayo mashitani twarigeze kuja kuvuga ubutumwa kuri altari yacu twarigeze kuja kuvuga ubutumwa mu Rumonge ari mu Rumonge Nyanza Lake nuriye kuri altari pastor acambya kuri ya muntu yeah nafashe biga asha nyine wacumengo nagize umutima numva ngo ibintu ngenda bihebe ibintu ngenda bivemo muga ni ngaho nyene bica bigaruka ce qui compte si ibyo uri kurakora mu mwanya si ibyo uri kuraba mu mwanya igikonta cyane ni impamvu uri kurabikora iyo byahereye ni ngaho hakonta cyane mbega ni warihamagaye mbe wariyise missionnaire canke niyo horaho yaguhamagaye ndakunda Timothée ariko aravuga namwe ndabitereye muri Florian yanzi igitabo ariko hariyo parti avuga ngo ico gitabo citwa serving a movement ngo igihe tuko turavuga go serving abandi nibisigura ko Kristo ari mwikonje yuko Imana yabivuye oya du following Imana mu guservinga abandi uhoraho niko kazi arimo uravye n'ubu nyene ariko aragufasha wewe kuba the best person of yourself better than ugiye no kubira umengo Kristo umengo twamvuze hariya siga tujere muri evangelization it's become more business trend biraharawe tuja rero muri eglise Eliza nakavuga ama challenges duhura nayo nituri accepted mukatanye projet ya entreprise y'ibintu by'ama companies y'ukuntu twigisha ukuntu kubaka neza urugo to choose a good wife by the way Florian single nk'ibyo nyaca bivuga cyane akine gucuzinga wayo ugenda muri iyo note iyo conference ndamamaga muri conference yanje y'ubutumwa bwiza acavuga kabizi Ura Yesu yabizi muri Roma Yesu turamuvuga hose sha urumva ugasanga
ivyo dushira imbere ibyo dukeneye ibyo twibaza ko dukeneye gusumba dushira imbere ivyo dushaka gusumba ibyo dukeneye uwo mugabo w'umu businessman uzanye muri eglise yawe ntazobwira ubutumwa abanyamahanga ntazobwira ubutumwa abakijijwe ukeneye ko babaho ubuzima bwiza burya butumwa uri kurigisha bwo kugira urugo rwiza shaka tugende tura Elizabeth mu ma concept ya Chake Benita wewe ni hamwe akantu nkeneye umuntu akijijwe ukeneye umupagani amazokirizwe nk'indari baze ariko kuvuga ubutumwa bwiza ntibibe ca kintu ca ani trend oya ndakeneye yuko tubaho ubuzima bwo kuvuga ubutumwa bwiza kugira tube ubuzima buri transform iyi generation yacu ko turayibamwo ifise ama illusion menshi ibintu byose ari umunigeze kumbwira akantu gatwenza ngo abakirisu abantu bo muri eglise twambaye imyambaro y'abantu bakijijwe ariko tukaba ubuzima bw'abapagani ntitubivuga nje mu bintu bya evangelisation kuko ari trend niba ndafollow biri trend sindabivuga ndiko ndarondera amafaranga ariko ndayakeneye umutima wanje uri ku mafaranga ni bande bantu bikurikira muga ngiye gukuraba wewe na identité yawe uri umukristo wari lisanse ku kwirukira ivyama byamwemuye no kumenya ico Kristo ashaka ku buzima bwawe muga kwirukira ivyama byamwemuye no kumenya ico Kristo ashaka ku buzima bwawe no gushaka gusa na Kristo twirukira ibintu twebwe twibwira ko dushaka nshaka kuba ubuzima bwiza kandi uzoburoba muga ni hanze ugaruka ukaba Salomo none ibi bintu byamariye iki ego narose kiniki vanité de vanité narose kiniki so what's next rero nibaza yuko byo marira icyumba umwana w'umuntu kuronka challenge byose gatanga mushawira nizo zo kutaba accepted muri eglise hama ikindi kintu naco ni zo gukorera muri generation ikubwira neza rero nigeza kivuga as an artist gukorera muri generation ikubwira you bro ya uri mu DJ wa Sekiro ivyo vya evangelisation bivamo byo abitese ucuronka amahera menshi uraza ama opportunity uri kurahomba iryo jambo rigaruka kenshi kuvuga ngo vuga neza ngo ukora marketing uronka amahera menshi urazi kuririmba wogira amakaraoke his man arazi guhypinga kubera udashobora kuja muri event mu DJ wa Sekiro twakuye mu dufaranga menshi ante de millions wow beautiful ubuzima burahindutse yesu agira neza est-ce que je sais akibaza cyakibaza mbega ibyo nibyo nshaka cyane ibyo nkeneye kuko umutima w'umuntu uri pauvre kandi ikintu cyonyine gishobora guhaza umutima w'umuntu ni Kristo wenyine rero mu gihe cyose uri muri situation iguha ibyo ushaka iguha bya bintu bibaza yuko na ma want voilà ni mu cyongereza bivuga neza na ma want aho hantu uri ariko haguha ma need run so challenge ya kabiri yo kumva yuko turafisa une generation itwumvisha yuko tutari mu kibanza cyo mugabigaruka kandi nyene bari gukora wewe ibyo ugomba urazi impamvu uri kurakora ibyo bintu icanyuma nibaza yuko duhura naco ni gushaka gusa nk'abandi ndibaza yuko kenshi ikintu nkatwebwe nk'abagenzi duhamagarirwa kandi kigoye pani kinagoye ni juste kuvuga yego ni gusa na Kristo Jesse ndi suppose gusa na Elizabeth Jesse ndi suppose gusa na Florian ndi suppose gusa na Kristo kandi Kristo ariko akora igikorwa gikomeye kugira mbashe gusa nawe buri munsi kibabaje nuko umutima wanje uhagaze ahantu wirukira cyane gushaka gusa nk'abandi kuko nasa na Kristo ndi mu missionnaire Eliza ndufate nuwo muri finance muri comptability numva yuko nereza gusa n'umuntu wo muri comptability gusumba uko noba ubuzima bwanje hari uko Kristo yabamagaye kandi yiteze kugendana na muri uko rugendo wow jekeshi nubwo hari igihe wumva nyine ibyo Imana ikirakomunikana n'umutima wawe ugashira ku mutima ibyo ukwiye gukora n'ibindi hama ukumva umenga za nyigisho twaronka za entrepreneuria mukanya wa Horizon ukumva umenga Imana ukwiye kuyisapotinga kuyisapotinga wani ukwiye gushigikira Imana muri Imana yabaye ari binini cyane ngo kugira gukora ga project hariya bagayishigikira
hama gacaza gashigikira igikorwa cyayo urumva gashigikirirwa nyine urahari kugira gushyigikira igikorwa cyayo reka bwe bakanaguha n'imigambi nabana bakaguha ama projet bakakubwira wewe urabizi none iki kintu cyawe ni kinini ubu bakaguha n'abakoci kugira uve kuri A ushike kuri Z hari ahantu utangura guca ukuri ibi n'ibi umva nubyika mwijoro rimwe ngugira ubaki ikintu kinini urumva tukibagira ko imbere y'Imana nta kamenyero kahari nta experience yo kuvuga ngo kujya mu kazi badusaba experience urumva ngo eske mufite experience ngana gute imbere y'Imana nta experience igusaba kugira banze kugukoresha yaguhamagaye iragukorifya he qualifies you whenever he calls you kandi yaguhamagaye yo nyene iratanga ico ukeneye kugira ivyo bintu bikoreke ndavyibuka umumantoro wanje niho yakunda kumbwira ngo God's will God's bill nimba ari ubugombe bw'Imana nina mvuge gute ni facture yayo niyo iza kuri ya facture y'ibikenewe kugira ico kintu gikorwa wewe umutima wawe uriteguye gukora ico gikorwa hama undi muntu nawe yakunda kumbwira kandi kantu na pride irakunda kuduga cyane iyo turababa missionnaire cyane twe evangeliste hari gukora ibintu kabona n'ama message ama feedbacks cyangwa kabona abantu bakubwira urakaze kuko uratwanspira urumva turakwigira ko turagirana kuzava ya urebe kwe nashitse ndi mutaba kabisa kandi nako bawumvume ngo umaze kuzana benshi kuri Kristo umaze kuzana benshi wana naho no hagarika nga mu iglesia tubwira ko bazana benshi kuri Kristo ibitsibo ni byinshi kabisa ari n'abantu babikubwira akakubwira sha wewe prema wenzo kwegerangira ibitsibo tubisangire mu ijuru kavuga ati ngo kubera ko abantu benshi bazanye kuri Kristo mugabo ikindi kintu mu mantora yakunda kumbwira ngo rega Yesu ntari impressionné n'ivyo uri kurakora ngo ivyo byose ndibuka nje kumushingira naye abwira abantu bakitijwe iki kambwira ngo ivyo byose Yesu ntari impressionné nabyo muri impressionné nawe yo true ngo wewe uri kucika nde who are you becoming ngo true kazoza kiwaho kariko kamera gute eske ukubona Yesu Kristo wewe uriko bihinduka gute imbono ufise kuri Kristo Yesu imeze gute ico nico kiradushinga Yesu Kristo ku buzima bw'iwawe si imishaha ibihumbi n'ibihumbi Bibiliya iravuga ngo hariyo n'abazoza bavuga ati twayirukanye n'abashetani bw'izina ry'iwawe urumva bavuga ati sinigeze nkumenya I don't know you kubera ko warabikoze mu uko ubishaka yari business y'iwawe ni yari business y'Imana nibigeze ubikora nk'umuntu ariko akora business y'Imana ariko wabikoze nka business y'iwawe abantu tukumenye tugire n'abantu bakora ubutumwa bwiza ku bintu bitandukanye ariko dukwiye kwibaza mu mitima y'iwacu eske uno munsi social media kuronka aba followers benshi it's a currency sina trend gusa birazana n'amafaranga hariho abantu baje ku social media kugira bavuga ubutumwa bwiza kugira baronka amahera hari bamamare bagirene urumva izo mvo zose dukoreramo dukwiye kwibaza mu mitima y'iwacu eske je biriko birampindura ibintu ndiko ndavuga si n'umuntu umwe yavuze ngo nyimba wigisha Yesu abagukurikira uwo Yesu uriko urabigisha ama wewe uwo Yesu akaba atari karaguhindura abantu bagukurikira ko batakaza umwanya wabo nyimba Yesu dushobora kumwigisha jewe nawe ntaduhindure eske by'ukuri uwo Yesu tuko turavuga niwe turisira ko tuko turanavuga na Yesu urumva ikibazo dukwiye kwibaza ni the more I get to know Christ uko ngenda ndamenya Yesu Kristo eske uwo Yesu Kristo ari karampindura eske uwo Yesu Kristo ndiko ndamukunda kurusha Paulo aravuga ngo his love compares me urukundo rwiwe uragirana urangobetera urumva uko ugenda uriga Yesu Kristo uko ugenda urasoma Bibiliya uko ugenda uramwegera ni kurushaho kumukunda ni kurushaho kandi uko umukunda ni kurushaho no kumusangiza abandi isengesho ryanje nuko ese twavuga Yesu kubera ko tumukunda tutovuga Yesu kubera ko ari trend ese ishengero no munsi ryo kwigisha Yesu abantu bakamenya Yesu bakamukunda hama bakamubwira abandi igikorwa kivuga butuma kikoro hariho umugabo umwe yavuze ngo it doesn't take you ngo to cross the sea to be a missionary it takes you to see the cross to be a missionary ibigufata kujabuka inzuzi kujabuka ibiyaga kujabuka amabahari kugira uwe mu missionnaire gusaba kubona umusaraba ikibazo ni eske uno munsi reka ndakibaza abapastori bacu cyangwa abandi bantu cyangwa aba missionnaire bari kuba n'aba missionnaire cyangwa amashirahamwe mu Kristo uno munsi bakora twigisha kubona umusaraba bakora twigisha kubona uwo Yesu Kristo kugira dushobore kumwigisha abandi cyane turiko turi entrepreneur yamugani wa Ismail ikora ko twibwira ko ibyo dushaka cyane ishengero riri mu kibazo c'ubukene Mbega dukwiye kwama tushaka kumenya Yesu kumurondera udasi ushaka kumumenya uko bukeye nuko bwije ishengero dukwiye kutwigisha uwo Yesu Kristo
isiri neza nitwigishwa Yesu Kristo neza ntawe uzodusunikira kugenda kuvuga true ico coco kubera ko ntiwoshobora kubaho ukunda Yesu cyangwa umuzi by'ukuri n'igikorwa yakoze hama ntugisangiza abandi eshya niyo nkuru nziza wewe wo kwigumizamo inkuru nziza ukabwira abandi imishusho reka ndetse imishusho muri generation yawe ukabwira abandi mvuge gute inkuru mbi cyangwa ibindi bintu hama iyo nkuru nziza ukayigumizamo hari umunsi muhiri wanyu uraronka ikintu mvuge gute gitesa cyane hamukaza kubabwira ya makuru bari bamenyereye ukibagira kubabwira iyo nkuru nziza yakubayeko cyangwa iyo good news cyangwa ico kintu gishasha cyakubayeko byukuri niyo twagira priority Yesu Kristo mu ishengero nta muntu n'umwe azosubira kudusumikira kuvuga ubutumwa bwiza so my prayer nuko ishengero ryo no munsi ryo twigisha Yesu ikindi nuko n'amashirahamwe ya Kristo yatwigisha Yesu hama natwe twibwira ko turi urugano rushashe ko ruvuga ubutumwa bwiza cyangwa ibiki isengesho ryanje nuko tugira inzara n'inyota yo kurondera Kristo gusumba no kugira inzara n'inyota yo kubwira abandi Kristo wow jewe nafasha akajambo kamwe the more I'm preaching about Jesus is it the more am I becoming like him eske uku kuntu ndiko ndavuga Yesu niko ndiko ndahinduka nkawe niryo jambo umuntu wese akwiye kwibaza genre aho uko kuntu uri kuramusharinga kuri social media eske muri ubwawe wewe nyene ubwawe wiyizi hamwe nyene atanumwe akubona ni kuri kurahinduka nkawe nk'akajambo novuga nosigarana ego hama ikiganiro cyacu rero kirangiriye nga nshimire aba GenZ pastors bacu nga baje batwitabye bahevye amaprograme yabo igihumbi kugira baze kubana natwe n'aba diaspora bari hano nga aye turashimye wow bafise n'izina ryo mu Burundi wewe turashimye cyane ndabashimiye gose ego natwe turagushimiye cyane tunafurahi sana turashimiye kandi abadukurikiranye bose n'abazodukurikirana duha umwanya murakoze kuba mwadukurikiranye kwa mwana dutumiye turashimiye heritage dutumiye ya Benita twagiwe no kuba hano hama turashimiye n'abantu bose mwadukurikiranye kubera ko ntabwo gushika hano Imana ibahe umugisha twizere ko ibyo twavuze byabafashije atari induru mu matwi yanyu kandi mugiye gukurikira Yesu no gusangiza abandi ubutumwa bwiza turanabasengera cyane bashobore kumenya Yesu Kristo kuko Yesu Mwibuke kugira subscribe kuri chaîne ya Heritage TV kuri YouTube, kuri Instagram, kuri Facebook, kuri Twitter hose kugira ntimuze murasiba ibiganiro byose murakoze.